igituma ndirimba ikintera gutwenga nuko mfisa mahoro adatangwa n'isi iyo hari bingoye hirya hino ntazira numva ijwi ry'umukunzi ambwira ngo sintinye duwiwe nawe nuwanje aranzi nanje ndamuzi kubimenya nibwo buzima bisama uradashira duwiwe nawe nuwanje aranzi nanje ndamuzi kubimenya nibwo buzima bisama uradashira bisama uradashira. Oh my god, ati mfise amahoro adashira. Inayo ndirimbo twinjiriramwo tunamwakira uno mukobwa yidondora n'abadukurikiye ubona yuko yamaze no kudushira mu mavuta, ari nako tumwakira kuri Fresh TV 257. Mumeze neza? Yego. Mwitwa gute? Ku mazina yanje y'abavyeyi bampaye Fabiola Shimira Imana. Okay. Ariko amazina benshi bazi ariyo bazi ni FAFA PRAIZE. Ayo ni abavyeyi bataguhaye? Ayo nayo urumva nakantu nahinyanyuriyemwo ariko nico kimwe. Yego. Ani wowe gahinyanyuye canke n'abantu bakaguhinyanyuriye? Ya ni jewe ubwanje nyene. Wanse kubesha, ndabonye yuko icaha c'ububeshi gishobora kuba kiri mu bitagufata gose. Oya si cane, n'Imana iracanka ico kintu kabisa. Iracanka? Imana iranga ubeshi. Ico kintu Imana iracanka? Yego. Iracanka. Kandi menga ngo buri mu vyo yankurunuka. Nta cana kimwe Imana ikunda yanka ivyaha vyose urunuka. Urasoma Bibiliya? Yego. Urasoma Bible? Cane. Nta vyaha bivugwa ngo ni bibiri, ngo kambere ni bitatu, ngo mbese ni bine. Uramenga bagarukira kuri bitatu. Ngo Imana yankurunuka. N'ibindi bariko bajonaga bavuga ubugi vyanka. Ariko bakavuga ati ivyo vyo kabisa. Ivyankurunuka ububeshi burimo. N'ibindi ravyanka ariko maybe n'ubushakanye. Nuwavuza kuremesha abantu ngo ari icaha Imana ikunda. Oya. Birivuga ngo imbere y'Imana nta caha. Bagitora. Fafa umviriza no constriction. Hariho ivyo yanka, isanzwe ivyanka. Atariko hari ivyo yankurunuka. Ako noko wumva ntakutaho. Kantu numva ku bwanje Bibiliya none ivuze ko imbere y'Imana taca kibagitoye umva ari iki kunda. Ariko n'ubu nturantahura. Bibiliya iravuga ngo Imana iranka ivyaha muri rusange. Yamara muri ivyo vyaha hari ivyo yankurunuka. N'ubu nturabitahura. Eka basivyoye kora Bibiliya n'ishamba rinini reka tukabike. Reka twisohokere iryo shamba twigarukire muri Jardin ya Fresh TV turi kumwe na FAFA PRAIZE. FAFA umeze neza? Yewe meze neza kabisa. Kabisa ibihe biko biragutwara gute? Nukuri ibihe isawa bimeze neza. Ego. Twebwe ntiduhindurwa n'ibihe. Kuri twe duhindura ibihe. Okay, ntiwari udukumbuye? Nari ndabakumbuye cyane. Fresh TV nabaheruka kera nasohoye indirimbo bita Yesu umunezero wa iyo ndirimbo kubera muri iyi minsi rero warazibagiwe n'amatiti. Oya sindazibagiye zakubanye nyinshi. Sinicuza. Ayiruka ngandi ko ndakora indirimbo bita sinicuza. Sinicuza vuba.
none uragarutse utuzaniye iyitwa Yesu umunezero wanje. yitwa Yesu umunezero wanje, imwe mu ndirimbo ubona ko yatangiye gukundwa n'abantu, imwe mu ndirimbo zizonavuga ko zasohotse uno mwaka zifise amatitre maremare cyane. Kwatangiye uduhonja ku ndirimbo y'umukambwe Apollinaire, nyene Apollinaire. Yego. Nyabuna dukubite tubangura unaduhe kuri ayo mavuta y'ino ndirimbo yawe mbere ko tugira n'ibindi tuyivuze. Yavugiye nshasha. Okay. Angireko. Yesu munezero wanje n'amahoro yanje gakiza kanje niwe nizigira muri wewe harimore mba narihebuye iyo nizera ko nzobonera kugira neza kwawe mw'isi y'abakiriho abaguhungirako bose bazobaho amahoro bazoryama basinzire ataco bicura. Hallelujah, praise Lord. Ndagushima Yesu wanje ndagutazira. Oh, nafafara gutazira mwami. Hallelujah. Hallelujah, ndagushima kira Rabba Santa kanta yabo. Hallelujah. Baba gutinya kuririmba rega ibintu twarabihawe. Warugiye mu ndimi wagira ufashwe wagira uvuge mu ndimi zitamenyekana. Ututu vibration watwigihe gafa mba numva vibro kwawe kabisa. Uye yele. Nuko gasama termineza akaze. Uye nyine. Menga arahetse yakongera akagaruka. Waragiye kwiga umuziki? Oya nta muziki ariko umuntu agenda ariga ku bantu batandukanye. Ariko nawe ndifuza kuzowiga nyene umuziki. Mugari utuntu umuntu agenda arakura quelque part. Adusoroma ku bandi. Umuntu arakubwira ko ufite utu vibration turyosha ukuntu wiharije. Utuntu benshi barakunda kutumbwira ariko nanje sinzi nta efongira y'utwo tumbwa kera urumva ariko waba wumva akantu nyene ukunda kagerageza kwiyeforsa ngo aho kantu kagire mugabo bikanga. Ariko plus amatravail batubwira tugenda turakora kuntu ugenda plus ugenda urakora travail vocale wande ukisanga ka kantu kaje umva ugakora ataninga uvuga ashize gakare waragerageza ngo aho kantu gakore wapi bikanga bikananirana kabisa. Yego ariko plus kwa kuntu ugenda urakora amatravail ugasanga aho kantu. Okay. Wow, none raba kabisa warabaye uri uno munsi. Ino ndirimbo yawe uravye feedback mu minsi mike yiheze isohotse bariko barayakira gute? Feedback y'indirimbo ama message narose ni menshi ku ndirimbo. Bambwira ati nuko indirimbo imeze neza guhera mu parole muri audio visuelle muri video bambwira ati nuko indirimbo imeze neza. Ati rawenze. Naje ubwanje ndumvirije ndumva ko imeze neza. Nawe ubwawe urayumva bikagutangaza kumvira icyo. Kandi iramfasha n'igihe ntari bwaje muri studio ngo ushiremo umuziki. Indirimbo yaramfasha itari umuziki. Urayirimba ukumva arahani gukora ukumvira kunezereye uko. Hagati ya couple ya mbere ni ya kabiri ni yaho ukunda cyane? Je couple zose nazikunda nkivuga ngo mba narihewe niyo ntizera ko nzobonera kugira neza kubora. Kuvuga ngo misi y'abakiriho n'abatarabona kugira neza kora Imana ihari kandi igira neza. Ariko aho hantu urabona ko atariho nanatevye cyane ngo mwe ndahasubiramwo ariko naratevye kuri Yesu umunezero wanje. Kuko muri isi hari kugira neza kuhoraho abamuhungira ko bazoryama basinzira ataco bicura. Mugangiye muri Yesu umunezero wanje. Ni ibintu biza kuba kombine ariko hamba ivuye ivyo byose ko Yesu ari umunezero ari
bamungira ko baba amahoro biza kugaruka muri Yesu umunezero wanje amahoro yanje agakiza kanje azojya amasinzira ataco bicu Yesu niwe munezero niwe amahoro niwe gakiza ababuza amahoro bayarondere kuri Kristo ntibasure kuyarondera mu bindi bitandukanye nawe murabizi by'abantu baronderamwe amahoro ni byinshi cyane umunezero w'isi uri mu bintu byinshi kandi nguragutse gose ariko source ya mbere y'umunezero ni Kristo Yesu ajya abantu bawurondera ahandi hari ahantu ugera uwo munezero ukabura hari abantu par exemple bafise amahera n'isingira ngo igurwa boyigura ariko urupfu rundi aziko atawurugura aziko hari ibintu utagura umunezero urashobora kubura complètement kandi isi ufise ibintu vyose ama etage agera kuri niveau nka 20 urashobora kubuyafise ariko itiruka ribura kubera iki source ya mbere ni Kristo umunezero rero nohamagarira abantu peu importe uri umukene yarucari wo hasi Yesu ashobora kukuduza ariko meme atarakuduza aguha amahoro uri umutunzi wo hejuru ashobora kuba ufise amafaranga ariko ukagira umunezero byose ubifitanye na Yesu ko birivuga ngo udasukiranya nanje arasanzaza rero nobwira umuntu wese yawe ufite amahera asukiranye na Kristo Yesu utayafise nawe izere Kristo Yesu umunsi umwe azomuha amafaranga Fafa ibintu byose wabimenye gute ko mbona ukiri mutoya urasoma Bibiliya cyane ni ibintu nandika ndabikura muri Bible si kuvuga ngo nandika ariko ndoye muri Bible ariko gusoma Bibiliya n'ubuzima warikoreye ko kabisa mba numva ariho uvoma cyane nyuma y'ino ndirimbo rero nk'umu worshiper kandi ubona yuko uri kuragenda ubikora hirya no hino abantu bitege ko ari indi ndirimbo uzohapfa usohora no mwaka yasimwe kandi sizibiri uyu mwaka nyene uyu mwaka wa mukobwa wajuje naje nziye ko abamaze iminsi bareklama ngo natevye ngo maze iminsi natevye nibaza ko igihe cari kinyene igihe cawe ni igihe cari iki ego baza ko ari ivyo nk'ubu muri studio hashobora kuba hari n'indi ndirimbo baza kubona mu minsi itari myinshi hari ibikorwa vuba cane kandi shafa wowe je nagukeze uranateye n'ubwoba buryo uri mu bantu bake bazana indirimbo audio video kandi uravye video zawe zishobora kuba zinazimvye ajya amafaranga ufise manager he muri Canada USA Australia manager waje wa mbere mukuru ni Kristo Yesu ariko hari akajambo bavuze wowe tumuhuriza wowe tumuhurizako ariko hari umuntu yavuze akajambo Imana guha ubuntu bukaguha abantu bakaguha ibintu rero Imana tuzoyibonezanya amafaranga ngo dikotora amafaranga ariko biraca mu bantu nyene uwo muntu yemeye kuba igikoresho candiho agatuma Fafari karasohora indirimbo nziza nk'izo nabonye ninde nimba atari banga nako namba atari umubanga umunyebanga wanje ariko kumuvuga ariko arahari kandi ntibiteye isoni kandi no kumuvuga sindeka kumuvuga no ku mastati nabo namwanditse amuvuga rero yumva ko kuri fresh wongeye kumutasha unamushimiye yitwa Cindy Marvine yumvuze Cindy Marvine sanga namuvuze ko vyinshi n'umugenzi wa avuga ko ari mvuze ngo manager ico conyene twumvise manager hari abantu bose Cindy Marvine hari abantu benshi bafise aba manager rero aba manager keshi murabizi hari aba manager baguha ama condition ibinabiri ariko ubundi ntiyabikoze comme manager yabikoze nk'umugenzi wanje akeneye ko impano yanje iduga igashika kure rero yabikoze mu kubwiyo mpamvu kandi a part ça ntankorera ibyo gusa umuntu aba hafi mu buryo physique pa communication turasengana cyane tufata umwanya munini wo kuvuga novuga ko turi en communion fraternelle rero sisi nk'abandi yumva umenga yo umuntu akugida yo kusuruhira uburyo kile kuja muri studio ariko Cindy afise n'akarimbo shakanje akarimbo kiwe nkunda arana avuga ngo wonde kurano ndukubura kazi Laura wonde kurano gwa turirimbire ko gato wonde kurano nozimira wonde kurano wonde kurano wonde kurano nozimira akarofre kavuga gute amaso yanje arizo yabonye aya mati yanje manawe
ivyo yumvise ivyo vyose byose nyinshi zifadika zo kuguhimbaza. Oh my god. Ni Inasho indirimbo nyinshi kuri uno naryoshe. mukobwa yitwa Cindy Marvin all the way from Marvin. USA aba muri Amerika ndamuzi. Ndazi ko mukurikirana, ndazi na wonde kwa nongo warayikurikiranye cyane. Ndagakunda ko kantu ahereza ko kabisa uzumunda mukiriza. Uzimira kiganira azogikurikirana, nzomuha link, ndazi ko azogikurikirana. Okay, Cindy turagutahije aho uri hose. Umukobwa wawe nguyo urabona yuko yaje kuri fresh. Fafa sinzi kufisa akajambo wosigira abantu naho ubundi ndifuza yuko turangiza udukubita n'umundi nkwaho wadukubise tugitangura kuri couple ya kabiri y'indirimbo yawe. Kintu norangiriza ko ariko ndahera kuri cha Cindy Marvin. Aparsa n'umuririmbyi cyo ndamukundira nshira imbere yifuza ko tugira hamwe. Même temps ndiko ndakora ibintu bikorwa nawe rikarakora ibindi bikorwa vyiwe kuri channel yifuza kumukurikirana ni Cindy Marvin. Kiyo ko wandika wonde kuranurwa by Cindy Marvin. Rero ariko arakora n'indirimbo nziza yakoranye na Aline Gahongayire kabisa. Vuba ariko arakora indirimbo yindi bita muri wewe. Nayo maze kwihonja ko ni indirimbo nziza cyane. Production ni Kigali n'ubundi canke ni Amerika? Yani Etats-Unis ni azoyikorera. Rero de juin arabazanira akantu kameze neza cyane kumutse. Kumutse nako. Kumutse cyane bivanye naho uhereye. Rero norangiza ntekerera abantu bose. Ndababwira ngo twizigira Imana, ndababwira ko indirimbo Yesu umunezero wanje. Nahandi ho kuvoma umunezero ni muri Kristo Yesu. Ko murabona isi hari byinshi duhura navyo byoshobora no kuduca intege. One day nagiye kwa Rojant naganire n'abantu batandukanye. Abantu bari yogiye kubaza umuntu hamugwaje. Byabari karavuga je umuntu agerageza kwiyonforma cyane. Gasanga uri kuragerageza kura usanga ari ibintu bahuye navyo benshi. Benshi ziya ngo bazomutwe harabibaza ngo ni bidayimoni ngo nuburoge ngo nibiki. Kumbe n'ubuzima bagiye baraba. Hari ibintu bamwe bagenda barahura navyo byo muri nose bakadeprima usanga ibyo bintu byamuteye kugwara mu mutwe. Rero wo hungira kuri Kristo Yesu hari ingwara zimwe atokwiteza ngo agware. Akaja mu mazi imisi mvuga ngo Yesu yaduhaye amahoro kandi yaradusigiye yaratugabiye. Rero wowe ushaka kuyagumana so yarekipera une fois pour toutes uyagumane muri Kristo Yesu gumu yafise. Ariko uzifuza kuyatakaza nawe azobahushije akaryo keza ko kuba ubuzima bwiza kuri nose, ko nta kindi kintu na kimwe, nta mafaranga, nta munezero wundi kuri isi uhari. Yesu umunezero wanje, niyo mpamvu iyo ndirimbo ifise kuri jewe iri deep cyane. Ariko ngerageza kugira resume kurumva ntiwobivuga byose, tuba dufise umwanya uri limite. Ntiwobivuga byose ngo bimare, sinobivamo ngo ndabivuge ndabihetse. Dukubite couple ya kabiri burya ni naho tuza guhereza. Ndani abashimira cyane benshi ubona badukurikiye, harimo Cindy Marvin kuva muri Etats-Unis d'Amerique nko babivuze, harimo umuntu yitwa Nana nawe nyene ari muri Amerika, harimo Isa Byihoze mbona yamaze kutwereka ko turi kumwe, uwitwa Mary, uwitwa Emeline ari Battle of Freedom, ni bose nange abantu ubona badukurikiye n'abandi benshi turabakunda cyane. Be blessed, muheza gigwe nindo ndirimbo wagi indirimbo uvuze couple ya kabiri ifise igitero naho voilà ugire rero ushaka ko ugira ko ni igitero ca kabiri na hofle banari hebuye iyo nitira konzobonera kugira neza kwawe mwisi y'abakiriho, abagungira ko bose bazobaho amahoro, bazoryama basinzire ataco bicura.
Yesu munezero wanje n'amahoro yanje gakiza kanje niwe nizigira muri wewe harimore mfise amahoro n'umunezero naco nicura muri wewe harimore muri wewe muri wewe muri wewe muri wewe harimore. This is Flash TV. We shine to progress.